rizohinduka n'izina rizohinduka. Burya iyo umuntu ateye imbere izina rirahinduka akitwa izina rijanye na rya terambere yagezeko. Iterambere riraguhindura izina, wovyanka wovyemera riraguhindura izina. Hari igihe ibikorwa baguhaye babiguha ku izina kanaka, ibikorwa biguteza imbere bakabiguha nk'abajya baha amadekre bakayabaha ku izina kanaka, izina rigaca rihinduka. Muramaze kumva batowe n'abanyagihugu baca bitwa ba honorable, izina rica rihinduka. Erega abateye imbere agiye ahantu aserukira abanyagihugu agaca yitwa izina rijanye n'iryo terambere agezemwo. Kandi rero aba honorable barahiri. Urazi ko hari abantu bitwa amazina adahera, uzahumva n'uyu musi ngo honorable, yabiherutse haheze imyaka 5 ngo honorable. Kubera iki? Kubera yarateye imbere. Hari umunsi yateye imbere kandi iryo terambere nirihera. Haleluya, haleluya. Rero uyu mugabo yitwa Aburahamu jewe naciye ndamwiga ko, murabona ari mu gitabo cy'Itanguriro aho twahereye gusoma. Kandi bavuze ngo n'umwaka wo gutera imbere, jewe naravyakiriye, bavuga rimwe numva kabiri. Ndisengera kugira ngo nanje nzotera imbere, kandi ndisengera kugira ngo nanje iryo terambere rize ribonekere bose. Haleluya. Kuko iterambere ntirinyegezwa naho vyogenda gute. Rero nibitagaragarira bose, abantu urumva ntuze wiyemere ngo wagize iterambere. Niwatera imbere bizobonekera bose. Hanyuma rero uyu mugabo Aburahamu ca ndavuga ngo rero ko ngiye gusoma Bibiliya muri uyu mwaka, ndasavye umwaka ko batubwiye ko ari uwo gutera imbere, ndakwinginze rero uzumfashe muri no Bibiliya ivyomfasha byose gutera imbere. Nze ndabimiragure, ndabigenderemwo, nshobore gutera imbere. Hanyuma uzunyereke n'abantu bateye imbere kugira ngo nshobore kubigirako. Abantu babayeho ubuzima bwabo bugatera imbere, nshobore kubigirako. Hanyuma rero jewe nca ntangura kwigira kuri uyu mugabo yitwa Aburahamu. Imana yaramuhamagaye, iramuhamagara. Ikintu cya mbere igituma abantu bategereza kubona ko wateye imbere, kuko uteye imbere ntuguma hahandi waruri, uteye imbere ntuguma hamwe waruri. Oya, urahava, hari intambuko utera, urahava ukaja ahandi. Uteye imbere hari ivyo uvamwo, hari aho ubuvuye naho ubugiye. Uteye imbere hari abo mutandukana nukuri, kandi usanga vyabaye vy'ukuri. Nuko abantu bakunda guca bavuga ngo urya muntu arishima, ari guteye imbere hari igihe bigutandukanya n'abandi, hari iterambere rigutandukanya n'abandi, kandi hari igihe biba bikenewe y'ugutandukana n'abandi. Igituma iterambere rya Aburahamu ritari kureka kuboneka, ubwa mbere yavuye mu muryango iwabo, babona yagiye, ava mu muryango iwabo, ava mu gihugu c'iwabo, ava mu nzu yase, arahaguruka aragenda. Amaze kugenda barabonye taragiye. Ivyo ari byo byose abantu bagumye bakurikiza ijisho, bagumye barondeza Aburahamu yagiye he, Aburahamu vyagenze gute. Icambere kitari gutuma batabona ko yateye imbere, yavuye mu biwabo, yaravuye mu biwabo aragenda mu gihugu, mu nzu, mu muryango aragenda. Rero uteye imbere, nagira ndakubwire ngo hari ivyo utegerezwa gutandukana navyo. Ikintu cya mbere Aburahamu yatandukanye na se na nyina n'ab'inzu y'iwabo bose. Mbere aratera intambuko agera kure, ava no mu gihugu c'iwabo. Haleluya, haleluya. Uteye imbere hari abo mutandukana. Mbere nagira ndagusabe muri uyu mwaka w'iterambere, hari ivyo utegerezwa gutandukana navyo. Hari abantu utegereza gutandukana nabo, hari abantu mugumanye utazotera imbere,
hari abantu mugumanye bazokuzibira mu iterambere ryawe. Imana yarabona yuko Aburahamu akaguma mu nzu ya se irimwo vya bigirwamana, akaguma mu nzu ya se muri vya bindi yaramenyereye, iterambere rizoba kure yiwe. Nico gituma yaciye imutandukanya n'ab'inzu ya se, nabo mu gihugu iwabo, nabo mu muryango iwabo, aragenda aja kure. Imana yari imufitiye umugambi wo kumuteza imbere. Haleluya. Na wewe muri uyu mwaka wo gutera imbere ndangira ndagusabe, gira imigabo yo gutandukana n'ivyo mukwiye gutandukana. Hariho abantu mudakwiye kugumana. Erega Aburahamu amaze kuva mu gihugu iwabo yarajanye na Loti, barajana na Loti. Bamaze kujana na Loti barabaho, ariko nagira ndababwire ngo barajanye, ariko hariho ahantu Imana itamushikanye ataratandukana na Loti, kubera Imana yari yamuhamagaye wenyene, imuhamagara wenyene, ntibari kumwe na Loti. Ariko hageze ko agenda, ujya muhungu wabo nyene acarakurikira, barajana na waramureka. Kumbure yabona ari bisanzwe, kumbure yavuga ngo tuzojana mu rugendo, amperekeze mu rugendo, kumbure azomfasha mu rugendo. Namenye yuko Imana yamuhamagaye ngo imuteze imbere ku gatwe kiwe. Imana yamuhamagaye imufise ku mugambi ku gatwe kiwe. Nagira ndababwire ngo usomye muri kino gice, muri iki gice ca 13 ku murongo wa 14, haravuga ijambo ritangura ku murongo wa 14 ngo Loti amaze gutandukana na Aburahamu, uhora habarira Aburahamu ati, unamura amaso yawe uhere aho nyene uhagaze, witegereze mu buraruko, mu bumanuko, mu buseruko no mu burengero, iki gihugu cyose. Urumva amaze gutandukana na Loti, amaze gutandukana na Loti, urumva baja yavuye mu gihugu, mugabo hari abandi yikurikije. Ariko amaze gutandukana na Loti, Imana yongera kumusezeranira. Rero Imana imuhumura amaso, arabona. Imana imwereka ibimenyetso byerekana yuko agiye gutera imbere, ari uko abanje gutandukana na Loti. Na wewe raba uri kugendana nande uyu mwaka w'iterambere, nupfe uwo mugendanye uyu mwaka w'iterambere, nupfe uwo wikurikije. Niwitandukanye, senga Imana yo mwijuru iguhumura amaso, ikwereke nimba uwo muntu muri kumwe ari uwo mukwiye kujana.